zindwi umuntu umukristo ategerezwa gucako kugira ngo ashike ku masezerano yiwe. Hari ya masezerano uhora yo gusezeraniye, ariko rero hari unazangazi utegerezwa gucako urire ushike hahandi utore vya bindi kwa kundi uhoraho yabikugeneye kugira ngo ubishikeko. Nibitoroshe mugabo kandi birakunda kandi birashoboka. Turamaze kwiga ingazi zitanu zose zitandukanye. Twatanguriye ku ngazi yitwa agasuzuguro, aho twabonye ingene umuntu ashobora gusuzugurwa, agasuzugurwa kandi n'abato musuzuguye. Turamaze kandi kwiga ingazi kira kabiri yitwa ubukene, ingene umuntu ashobora gukena gose agakena koko. Twarize ingazi gira gatatu yitwa guhemukirwa, aho ushobora guhemukirwa n'uwo wivyariye canke wakuvyaye canke uwo mubakanye canke inshuti yawe canke uwo muvukana canke undi muntu uriya canke uyu. Turamaze no kwiga ingazi igira kane ivuga kwankwa, aho umuntu ashobora kwankwa akankwa koko kankwa urunuka. Turamaze no kwiga ingazi igira gatanu yitwa kudendebukirwa mu masengesho, haragira aho wumva umengo uradendebukiwe mu masengesho. Uno munsi rero turaza kwiga ingazi yitwa kudenderezwa. Uraca kuri izo ngazi zose mugabo utarashika kuri ya ngazi yuko udenderezwa, ntubarashika hahandi asabwa kushika. Za ngazi ndwi ubutarazishikako. Ingazi ya gatandatu ivuga kudenderezwa. Reka dusome amajambo y'Imana yanditse mu gitabo ca mbere c'abami 21:9-10. Igitabo ca mbere c'abami igice ca 21 ku murongo w'9 no ku murongo wa 10. Havuga ati, yandika muri ivyo vyete aravuga ati, nimushinge umunsi wo kwisonzesha, mushire naboti imbere y'abantu, maze muzane abantu babiri bishirukanya baje imbere yiwe bamwagirize bati, yarogose ku Mana no ku mwami. Muheze mumujane inyuma y'igisagara mumwicishe amabuye. Imana idufashe cyane. Iyi ni inkuru ya Naboti, Ahabu na n'umudamu wa Ahabu nawe akaba yari umwamikazi Yezebeli. N'abantu batatu bavugwaho cyane, mugabo mu nyuma hashobora kuvugwaho n'ugira kane yitwa Eliya. Mugabo rero ahanini ngaha ngomba kuvuga cyane cyane kuri Naboti ingene yadendereje. Tuko tuvugana rero kuri rya jambo ryo kudenderezwa, aho umuntu ashobora kudenderezwa. Kudenderezwa ni ijambo riri mu Kirundi, ni igihe umuntu ashobora kuvugira ivyo utavuze canke akavuga akakubeshera, akavuga ati naka koko vyagenze uku naravyiboneye niho narindi, canke ndafise n'ivyemeza, canke ndicabona mbere hakaboneka n'ivyabona vy'ibinyoma bikakwemeza koko mwari kumwe canke vyari bimeze uku na kuriya. Hari ibintu byinshi usanga batarinda kubaza ivyemeza, ariko kandi hari nibindi basaba ivyemeza. Hari n'ikindi gihe bisaba ko naka aboneka kugira ngo hamenyekane ukuri. Wa munaka mari mukeneye ugasanga baramuguze, no kuvuga baramuhaye nk'igiturire, akacaza akakudendereza mu bintu utazi. Hari n'igihe bashobora kukudendereza bitabavuye ko nabo nyene, ugasanga barakudendereje kuko bakwitiranije. Bashobora kubona umuntu musa canke umuduga usa na wa undi gwawe canke ishati isa na ya indi gwawe, bakaca bemeza ati naka twamubonye ati yari ahanaka, mbere n'ibirato yasize imbere y'umuryango. Ugasanga baravyemeje kandi baravyemeye n'abari ngaho bose. Rero umwami Ahabu yari yashimye uruzabibu rwo kwa Naboti. Gwari umurima yari shamvu yasigiwe na basekuruza. Nuvuga yari tongo, tuvuze mu Kirundi cyumvikana cubu, yari tongo yasigiwe na sekuru. Nuvuga kandi iryo tongo yumva kuri we ko rimuhagije kandi ryari mu uruzabibu. Uruzabibu muri ico gihe nico cari gitegwa nkenegwa nyamukuru kiri imbere y'ibitegwa byose. Wabona ati nteye uruzabibu nzoba nteye imbere. Kandi no mu migani myinshi cyangwa uturerero Yesu yatanga ku ruzabibu ko yarazi
azi ko ari uwo murima canke arico giterwa bakunda cyane gukoresha. Hari uribuka ko muri Yohana 15 Yesu yavuze ati ni jewe umuzabibu kuri na data ni wenyeneho kandi ishami ryose ritama uvuga araritutura karikurako. Nukuvuga kandi ko uruzabibu yarutanga ko akararo ko yarazi ko bose baruzi kandi ari giterwa ngira kamaro ku bantu baho bico gihe. Ubwo rero Naboti yarafise ico giterwa ciwe, uwo muzabibu wiwe warumeze neza kandi kumbura abantu bose barenganaho barawifuza mugabo bakaburaho babicisha. Barumva ko kijya giterwa, barumva ko ruzabibu ngene yarukoreye neza, ingene yarututuriye neza, ingene yarushiriye intabire nziza, uko yarugiriye neza boruronka nabo. Mugabo ntibiyumvire nabo gukorera neza inzabibu zabo, bakiyumvira kuri rwa ruzabibu rwa Naboti, bakiyumvira kuri zangabire ufise. Nabo nibarondere gwabo, nibaze aho wazikuye ku mavi, wafashe imyanya myinshi urasenga, wafashe imyanya myinshi uja ku musozi, wafashe imyanya myinshi urisonzesha, wafashe imyanya myinshi urasoma ijambo ry'Imana, wafashe imyanya myinshi uregera abakozi b'Imana barakwigisha, wafashe imyanya myinshi yo kuronka formation ikwiye. Ariko babona ingabire ufise bakifuza kubera nkawe, mugabo ntibashake guca aho waciye hose. Barabonye inzabibu za Naboti barazishima kandi barazifuza, mugabo ntibifuza kubanza guca ahandi yaciye. Hari abantu benshi usanga bifuza kwimbura badashaka kurima, barifuza kwimbura batashatse kubagarira, barifuza kurima batashatse gututurira. Abantu babaye ruguru canke bigeze kurima, Jesse nigeze kurima, barazi neza ingene umurima uruhisha. Turavyibuka turi kwishuri bakubwira tirima turaguha amanota ukarima kubwira ngo uronka amanota. Mugabo umuntu arima kugira ngo akorere umurima wiwe, arazi ingene akorera neza kandi arazi ingene birusha. Kuva mu gatondo urazinduka kare mu gitondo uziko ugiye gukorera umurima wawe. Mugabo urima bakubona, mugabo bagera kwimbura bakifuza kwimbura nawe canke bakifuza wowe uje pembeni maze nabo bimbure. Umwami aravye asanga wa murima wa Naboti ni umurima mwiza kandi udoshe, umeze neza, uteye igomwe. Acara wifuza, arifuza ko wa murima bo ukuraho, mbese afate na wa murima ahukuyeho afate ahatera imboga. Ijambo ry'Imana avuga ngo ahatera imboga zoba zarirenga sinzi canke imisoma canke ibiki. Mugabo urumva ibintu vy'imboga nk'irenga vyari ibintu bisuzuguritse biri hasi cyane yiyo muzabibu. Afata umuzabibu wa Naboti awukata awukureho maze nawe ahashireho irenga canke izindi mboga. Nabo taramwanyira mugihe ati n'Imana ntivyumve ko noguha ishamvu ryanje, ishamvu itongo ryanje, nawe na sogokuru, nawe na sogokuruza. Basogokuruza bose bari mahanyene, bari bafise umurima ahanyene, kandi ni naho nereka kumbure n'abana banje, ni naho nanje nzosigira abana banje byose bigende neza. Mugabo habo amubwira ati we ntangorane, reka uwume ndawutware, nzotuma ndaguha uwundi murima canke ndaguhe n'amafaranga. Mugabo rero Naboti ntiyarakeneye uwundi murima, yarakeneye cya kindi kikomoka kuri sekuru. Cya kindi wahawe, kagakiza wahawe kari mu mutima wawe, gumya ko nyene nta kandi gakiza bo gukabira ngo akandi. Agakiza kawe wahawe nta woga kaba amafaranga, ntihagire umuntu aguhendesha amafaranga ngo agukure ko cya kindi cikimazi cyawe mu mutima cyari hahandi mu mutima. Naboti aranka, amaze kwanka ahanini ngomba gushika kuri hahandi yo kudenderezwa. Naboti amaze kwanka, wa mwami Ahabu arataha, ageze muhira niyifuza gufungura, acarahagarara araba igihome gusa, niyifuza n'ikintu na gimwe yovuga canke ikindi. Nukuvuga umunezero uramushiramwo, arumva ko abuze amahoro kubona taronse agaparasera kamwe karimo inzabibu gusa zo kwa Naboti. Kandi yari umwami atwara igihugu cyose Samariya, kandi yarafise ububasha bwo gufata yandi matongo manini atagira uyafise, cyangwa amatongo ya leta ko niwe yari umukuru wa leta, cyangwa amatongo yose atagira beneyo, akayegeranya agatera mu izo mboga akeneye gutera. Mugabo yifuza cya kindi cyo kwa Naboti kuko yabonye cyari cyiza cyane. Ariko kandi
amaze kugera rero muhira umudamu wiwe ari we Yezebeli aramubaza ati mbega none gamutama none ko byanse kufungura ni impamvu kize utuma udafungura. Umwami aramubwira ati je gituma nafungura nuko Naboti yanyimye ryatongo giwe ngo ndahatere imboga. Yezebeli niwe umudamu w'akarorero kabi muri Bibiliya. Yari umudamu w'impanuro mbi kandi yiganza. Ndakwifurije kutaba nka Yezebeli. Umumama wese cyangwa umwigeme ndamwifurije kutaba nka Yezebeli kuko nakarorero kabi kabaho. Wotumuba nka Esteri. Yezebeli amubwira ati ibyo nibyo byotuma udafungura. Reka mu minsi mikenya je iryo shamvu ndari gushikiriza. Ukaca wiyumvire ikintu cyo wacananiye umwami. Mbega uwo mudamu we umwamikazi mbega yogishikako gute? Kandi umwami vyanse. Mugabo nyamudamu ategura kudendereza umuntu w'Imana Naboti. Aragira inama kandi arazitunganya neza zo kudendereza umuntu w'Imana. Nauzi ko nawe utaradenderezwa. Kumbure nawe umaze gushika kuri iyo ngazi yo kudenderezwa. Canke ntayo urashikako. Mugabo nimba utarayishikako nayo hazogera igihe uyishikeko. Urengane ugere ku yindi ngazi igirandwi. Uno musi tuko turi ngazi igira gatandatu ivuga kudenderezwa. Naboti yari ngaho ntaco yinona yaraza ati kumwami namwankiye kuronka ryatongo nta ngorane nta kibazo. Namwankiye kuvyanje nawe anyanyire kuvyiwe. Sasa tugumane uko tubane mu mahoro. Mugabo Yezebeli acafata umugambi wo gutuma ko abashinga ntahe. Novuga ko bara abashinga ntahe bibipfu n'abaganwa bibipfu kuko umushinga ntahe nyezina ntashobora kwemera kujya igiturire kugira ngo adendereze uwundi muntu. Arabumvisha babwira ati mugende murondera abantu babiri maze mwisonzeshe. Urazi kwisonzesha? Kenshi twisonzesha tuko tubwira Imana imibabaro yacu, tuko tubwira Imana imitwaro yacu. Mugabo nabo bakisonzesha, bisonzeshereza kudendereza umuntu. Nta kibi kingana nk'ico. Ukiyiriza inzara atari uko ugomba ubwiza bw'Imana, atari uko uregera Imana ugira adoration canke louange uyihimbaza canke uyitazira, ukagira ukwisonzesha ari uko ugomba kugirira ikibi undi muntu. Abantu nk'abo baravumwe. Yezebeli arondera babashinga naye bibipfu, arondera na babaganwa bibipfu, arababwira ati rero mugende murondera abantu babiri novuga bibipfu nyene nkabo badendereze Naboti, bemeze neza ko babizi neza ko Naboti yatutse Imana n'umwami. Kandi mu masezerano Imana yabahaye usomye muri Kuvayo 22 ku murongo wa 28 Imana yari yababujije yavuze ati umuntu wese azotuka umuganza agatuka n'Imana canke urogota ku umuganza akarogota no ku Mana uwo ntazabure kwicwa. Iryo jambo ryari muri bo bari barizi, baca bafatira kuri iryo bavuga bati rero ko tuzi ko umuntu yatutse umwami canke yarogotse ku mwami akarogota no ku Mana itegeko rivuga ko akuye kwicwa, reka haboneka abantu bivyemeza baza kwemeza neza ko Naboti bamumvise neza arogose ku Mana kandi arogose no ku mwami. Tusire dusome hahano igitabo ca mbere c'abami ku murongo wa 21 igice ca 21 ku murongo w'9 n'uwa 10. Yandika muri ivyo vyete aravuga ati nimushinga umunsi wo kwisonzesha mushire Naboti imbere y'abantu maze muzane abantu babiri bishirukanya baje imbere yiwe bamwagirize bati yarogose ku Mana no ku mwami, muheze mu mujane nyuma y'igisagara mu mwicisha amabuye. Bararonka abantu nkuko umwamikazi yari yabitumye.
murazi rero ko ivyuma bidasezerana. Harabonetse rero abo bantu babiri baza kwagiriza Naboti, baremeza neza ko yatutse Imana, yatutse n'umwami, yakoze ibibi byose, kandi bakemeza ko bari kumwe, bakemeza ko byari bimeze uko. Urazi rero ko abantu babesha agerageza no gushaho byemeza ko ivyo avuze ko ari byo. Ariko rero ndakubwire wowe uri kuradenderezwa uno munsi, ntugire ubwoba kuko horari kumwe nawe kandi aguteguriye vyiza cyane. Naboti baramudendereje kandi baravyemeza kandi baranamwica. Iyumvire nawe, baramwishe. Ariko rero abantu bose babikoze, yaba Yezebeli yaba Ahabu, Imana yahavuye ibahana bivanye n'ico caha yakoze. Uzi ikintu Imana yakoze? Yatumye Eliya amubwira ati amaraso aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti, niho nawe amaraso yawe, niho nawe imbwa zizorigatira amaraso yawe. Nukuvuga iki? Nuvuga ko ico yakoreye Naboti nico canahavuye kimubako nawe. Mu nyuma yahavuye apfa nawe nyene, apfa mu rugamba. Mbere imbwa zirigata canke zifyeta amaraso yiwe, zafyetira hahandi nyene zafyeteye aya Naboti. Ahabu rero buriya yari umuntu ameze nabi kandi afise ikibi, yarafise ikibi nk'icyase. Usomye ijambo ry'Imana usomye muri iyo mirongo usanga cyane cyane uza kubona guhera mu gice gitabo cy'abami igice cya 16 turabona makuru cyane ya Naboti. Usanga ko Naboti nako Ahabu yari umuhungu wa Omuri nawe yari umuntu yari afise ikibi kimwe kimeze nabi cyane. Ijambo rero Ahabu naryo rikaba risobanura ngo umeze nkase. Ati ngo umeze nkase. Buriya Abisirayeli mu guha abana babo amazina babanza kwitondera. Urazi ko babanza babita amazina umwana amaze kumara iminsi 8, bamaze kumugendereza bakaraba ingene ameze. Kumbure bari bamaze kubona ko azohavagira ikibi nk'icyase, bavuga ati bamwita Ahabu, risobanura ati umeze nkase. Ahabu yatwaye igihugu mu mwaka wa 874 imbere yuko Yesu avuka. Umwaka wa 874 maze akaba yatwaye imyaka 21. No kubwira ni Ahabu nubwo yakoze ibibi byinshi cyane, yarakoze ibibi byinshi mbere arusha na se inshuro kabiri kubw'ububi bwiwe. Mugabo singomba kuvuga cyane cyane kubijanye na Ahabu cyane canke na Yezebeli umugore wa karorero kabi cyane. Umuntu akwise Yezebeli sindigera numva n'umuntu numwe ahizina umwana wiwe ko yoba yitwa Yezebeli. Ni izina ribi cyane, umuntu yabonetse ko akarorero kabi cyane. Ariko ngira nkubwire wowe uri kuradenderezwa naho bimeze uko, naho byifashe uko, naho bakudendereje kuri uno mwanya ukaburi mu byohero runaka, naho bakudendereje kugeza uno munsi bakaba bamaze kwirukana mbere no mu ishengero, naho bakudendereje bituma naho wahoruba utakihaba, naho bakudendereje bituma wahukana, naho bakudendereje bituma uhomba mu byashara byawe, naho bakudendereje bituma bakwirukana mu kazi. Ndazi kuhoraho agira seruke mu kanyisase, kandagira seruke kandi uri korabwirwa ni wowe. Iyaba wavyumva neza wari kucuza uvuga ati amena. Reka nsubiremo, ni wewe uri kuradenderezwa naho bimeze uko, naho bigeze aho bigeze uno munsi, naho vyifashe uko vyifashe uno munsi, ubona umenga nta nzira ikibonetse, ubona umenga simbona nanaka arampemukiye, nanaka bimeze uku. Abakudendereje ni babandi bari hafi yawe cyane, ni wa wundi yaboneka kumenga yari umugenzi wawe cyane, kumbe niwe yazungurutsa aja kukudendereza, niwe yazungurutsa aja kuvuga amajambo, niwe yakudendereje ko mwari kumwe, ko mwajana hantu, ko mwajanye mu buraya canke mu bumaraya, yavuze ko mwajanye sinzi n'ahandi kwica abantu canke kwiba nibindi. Ariko ico no kubwira nkubwiye nti orara gutabaye. Tuvuga ati amen nimba ari wewe bien sûr. Orara gutabaye kuko ivyo ateguye mu bugingo bwawe ni byinshi cyane. Urazi abantu badutegurira ibibi, Imana nayo gadutegurira ivyiza. Yezebeli yagombye kugira nk'ivyo, agomba kubigira kwa Eliya, asanga nibigikunze. Kandi urazi ko ivyo bakoze Imana yavuzana gihano mbere no ku gihugu cyose. Igihugu kibura imvura bivanye n'ikibi ca Yezebeli hamwe na Ahabu.
reka nkubwire, ndakubwiye ni naho bimeze uko, naho baguhagurukiye, naho vyaguhagurukiye, nubwo vyanse, nubwo bavuze kuriya, nubwo abantu bose kugeza uno munsi bazi ko ari we wakoze cya kintu, nubwo abantu bose mbere na ntuzenya mu mitwe yabo bazi ko ari uko bimeze. Uzi ko bakudendereje, hari abantu badendereje cyane, hari umuntu bashaka kuba badendereje bakavuga ko yasambanye kandi atasambanye, kandi umuntu akazana vyemeza ko yabikoze. Urazi ko umuntu ashaka kuzana ivyemeza vyuko mwari kumwe igihe hapfa umuntu kanaka, ko ari mwebwe babiri mwamwishe, atakindi gusa ari kukudendereza kugira ngo ahava abona ko ikibi cyo gushika ko nawe, uwundi akakudendereza ko wakoroye inda kandi akavyemeza kandi akabishira n'imbere y'abantu, mbere akavuga ko ari nawe yagiye kukuzanira umuti, akakudendereza ko wavuze ijambo runaka kandi akavyemeza n'imbere y'abantu, akabemeza ko mwari kumwe ko byari bimeze ukuna kuriya. Ariko ndiko ndakubwira ni ntutinye kandi ntugire ubwoba. Imana igira ikora ikintu gishasha, Imana igira ikora ikintu kidasanzwe, kandi vuba hari ikintu gishasha kigiye kuba ku buzima bwawe. Barakwisa amazina atandukanye, bakutazira uko utameze bivanye n'iki n'akadenderezo kavuye mu minwa y'abantu kanaka, kandi ugasanga bakudendereje bari abantu bari hafi yawe, ariko iyo ngazi ya gatandatu dagomba kuhorayo kugirira neza uyirengane, nkuko yakurenganishije izindi ngazi niyo ya gatandatu iyikurenganye. Kandi kuva no munsi Imana ikora ikintu gishasha. Ndagomba ko nza kugusengera mu kanya, ngira ndagusengere kugira ngo Imana ikugirire ikintu gishasha. Ako kadenderezo urimwo, iyo shusho usigaye ufise, kwa kundi basigaye bakwita, rya zina basigaye baragushizemwo, wa mugwi basigaye bagushize mu mugwi w'abantu batumva ikintu kanaka canke batavuga ikintu kanaka canke bimeze uko bimeze kose ni ubizi. Ariko ngomba ko Imana igukura muri uwo mugwi, Imana igukure muri ako kadenderezo. Kumbura ushobora kuba uboshwe, kumbura ushobora kuba uri ahantu hateye ubwoba, kumbure waranahunze n'inzu yawe, kumbure waranahunze n'umugore wawe, kumbure waranahunze n'umugabo wawe cyangwa abavyeyi bawe cyangwa abana bawe kubw'akadenderezo. Ariko ngira nkubwire ko Imana igira ikora ikintu gishasha kandi igomba guhindura vyose bibe bishasha. Vuga uti amen. Ako kadenderezo mazemo iminsi, iyo minsi ukamazemo irahagije. Nimba hari handitswe ko utegereza kumaramo iminsi 200, none ko baba warumaze kukamaramo iminsi 50, ndagahagarikiye aho nyene. Ako kadenderezo mazemo iminsi mu izina rya Yesu ndagahagaritse. Kuva no munsi ukuri kumenyekane ku buzima bwawe, kuva no munsi ukuri kumenyekane mu kazi kawe, kuva no munsi ukuri kumenyekane ku rusengero aho usenga, kuva no munsi ukuri kumenyekane mu quartier ubamwo, kuva no munsi ukuri kumenyekane mu bana bawe, kuva no munsi ukuri kumenyekane mu bavyeyi bawe, kuva no munsi ukuri kumenyekane kuri uwo muntu mu bana canke mwubakanye. Ngomba ko ukuri kumenyekana kuva no munsi, kuko hari icyo uhora agomba gukora. Vuga uti amen. Nindavyizeye. Utugomba ko nshira ukuboko hejuru. Yego nimba uvyizeye shira ukuboko hejuru. Oh haleluya, haleluya. Uhoragira kora ikintu gishasha uno munsi. Reka ndagusenge. Wewe wadenderejwe, wewe wavyiwe nabi, wavugiwe nabi. Hari abantu bavuze amajambo, hari abantu bakoze ibintu, hari abantu bateguye ibintu, baragira plan idasanzwe. Ya mbere yananigwa, bategura iyindi igira kabiri irananigwa, ya gatatu n'iya gatanu n'iya kangahe na izonanigwa, kuko uhora ari kumwe nawe kandi agira akora ikintu gishasha mu buzima bwawe. Ngira nsenge rero uwo muntu wese ari ahantu yadendereje. Urashaka kubura ahantu canke uri no muhira canke mu buzima waradenderejwe, ntabwo uzi nkuko wategerezwa kuburi, nuko hari ijambo ryavuzwe bituma abantu bakumenya ukundi kuntu, bituma winjira muri iyo ngorane urimo, bituma bija muri kwa kundi umeze, bituma wirukanwa mbere no mu kazi, bituma umanugwa icubahiro wari ufise mu kazi, bituma ibintu byinshi. Ariko ngomba ko kuva no munsi uhora abikandagira vyose, abikuraho vyose, ugira ubundi buzima bushasha.
ivyo Imana igomba ko biba ku buzima bwawe bibe, atari ivyo naka agomba ko biba ku buzima bwawe. Hari icyo Imana yaguteguriye mu buzima bwawe gitandukanye n'icyo Satani yateguye mu buzima bwawe, bitandukanye n'icyo umwana w'umuntu yateguye mu buzima bwawe. Icyo Imana yateguye mu buzima bwawe aba ari cyo kiba kuva uno munsi. Ndanse mu izina rya Yesu, ndanse ako kadenderezo uko bakudendereje. Ndagomba ko nawe uvyanka uvuga ati mu izina rya Yesu ndanse kudenderezwa, kandi akadenderezo ndimwo ndakanse ndakiyambuye, nka kujya umuntu ashaka kwambura ikoti akayishira hirya. Reka ndagusengere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uri Imana nzima kandi hambaye kandi komeye. Ugirira neza ababi, ukagirira neza abeza. Mana, ndakweretse uno mwene data eraba iminsi amaze mu kadenderezo, eraba ingene agukunda, eraba ingene yitanga mu bikorwa vyawe, eraba ingene yitanga, yitaho imfuvyi, yitaho abapfakazi, eraba na vya vyiza aheruka gukora. Mana, eraba n'ingene abwira abandi bantu ijambo ry'Imana. None eraba akadenderezo arimwo, turakanse mu izina rya Yesu. Ndagahagarikiye aho kari kageze mu izina rya Yesu. Ndahamagaye ubushobozi bw'ijuru kugira ngo Imana ukore ikintu kidasanzwe mu bugingo bwiwe. Reka amajambo bavuze kuri we ahinduke abe meza, ukuri kumenyekane. Reka ivyo bakoze ku bugingo bwiwe kuva uno munsi ukuri gutangure kubonekana. Yesu, ndagomba ko wigaragaza nk'Imana. Ndazi ko Satani yahagurutse kugira ngo amugwanye, ndazi ko abantu bahagurutse kugira ngo bamugwanye, ariko ndazi ko batazomushobora kuri mu ruhande rwiwe. Mu izina rya Yesu ndahagaritse ico kintu cyose gihari kugira ngo conone ubuzima bwiwe. Ndahagaritse ikintu cyose gihari cyavuzwe kibi, mbere n'imivumo bamuvuze ko bivanye n'ingene yadenderejwe. Hari abantu bavuze amajambo mabi cyane bibaza ko ari ukuri. Mu izina rya Yesu ayo majambo ndayahagaritse. Imigisha yawe ikurikirane nawe. Ivyawe ugomba ko bimubako aba ari byo bimubako. Ivyo Satani agomba ko bimubako ndavyanse mu izina rya Yesu. Ndahamagaye ubushobozi bwawe bugaragare muri we. Ndonke n'akajyo ko gusengera bose batwandikiye ama message. Yesu, ndagomba ko wigaragaza nk'Imana. Reka babere inyishu. Aba bamwe bakeneye inzu, abandi bakeneye kuvyara, abandi bakeneye ababo ko bokizwa, nabo bakeneye ko bokizwa abandi. Mu izina rya Yesu ndaguhamagaye Yesu kugira ngo ugire icyo ukoze mu bugingo bwawe, inyishu yabo iboneke. Ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe na Jackson Nkeshimana. Mugomba kutwakura nimba mufise, mugomba ko tubasengera canke mufise ico muvugana natwe, mashaka kutwakura canke mukatwandikira kuri 79 57 14 29 79 57 14 29 canke 75 57 14 29 75 57 14 29.